turagushimiye cyane mukama, turagukengurukiye cyane rutare rw'ubuzima bwacu, kubw'izi mpemu z'abazima duhumeka twebwe abana bawe. Turagushimiye kuko nta kintu na kimwe twaburiye mu biganza byawe. Turagukuriye ubwatsi kuko udutera iteka, ukaduteturira mu makuba atandukanye, ukaduha ibyiza n'ibyishimo, kandi ukarenganura ubuzima bwacu. Mukama, nubihererwe ko icyubahiro. Turagutuye ubuzima tubayemo, turagusabye uduhembure, turagusabye udukize, turagusabye udutabara, turagusabye utunezereze, turagusabye uturenganure kandi uduhunde ibyiza, kugira ngo muri ubu buzima tubayemo ahantu naje ubutatubwira n'Imana imwe rudende, kandi mu izina rya Yesu Kristo duhabwe ibyiza n'ibyishimo. Amen. Kama Yesu Kristo mukiza w'indwara zose, wowe ukuraho agahinda ukakimura ukazana agahimbare, wowe wimura umubabaro ukazana umunezero, wowe wimura ubugome ukazana ubugwaneza, wowe wimura amahane ukazana amahoro, wowe wimura urupfu ukazana ubwiza bw'ubuzima. Habwa icyubahiro Yesu. Turagusabye udushungurire ko mutima wa mweranda, kugira ngo uyu mwanya tuwubyaze umusaruro wo guhindurirwa izina, mu izina ryawe Yesu Kristo duhabwe ubwiza n'ubwizigirwa, kandi tweregwe mu byo dukora byose ububasha bw'ubutatu bweranda bukorere muri twebwe tubone kunezerwa. Amen. Tugire Kristo. Muraho murameze neza. Inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose. Ububasha bw'Imana buduhaze ibyiza byose dukeneye, kugira ngo dushobore kubaho turambye kandi turaniwe kuri iyi si. Ndabaha ikaze muri umwanya mwiza wo gusoma ijambo ry'Imana, dukuza ko turi ku munsi wa 74, turi ku igenekerezo rya 15, umunsi n'uw'Imana, ukwezi kwa gatatu, umwaka wa 2026. Ntabwo ari byo gasiseshora muri go ntituze twitera injeke rwose. Hari abantu batari bagwaye, batari bafite ibibazo by'amafaranga n'ibibazo byose ufishe, merushima Imana kubera uyu mwuka w'abazima nibwo budahangarwa tugenda n'ibindi byose n'ibinafunafu. Uyu mwuka w'abazima wafishe n'abafise ubutunzi bose bokubisa bakagenda ukabasigara kwicara. Ni muzima. Abanyakanani bari bamaze imyaka ingahe bubaka igihugu cyabo? Imana yarabakuye y'ijana abandi shaka. Turi ku nyigisho y'amajana 237, ariko mwige kuzamura amashimwe Imana. Turi muri Samueli wa kabiri kigabane cya 15, turahera ku murongo wa 13 ngo Dawudi ahunga. Murazi ko Abusalomu haje umukecuru agahinda Dawudi akamugururira. Abusalomu yari afungiwe, yari yahunze kubera yishe mwene wabo Amunoni, yamuvira umushiki we Tamari. Agera ku rwego yigarura ku mutima w'Abanyisirayeli bose. Dawudi yisanga bamuvuye. Dawudi aragira ahunge bane mu kumuko wa Abusalomu. Azi n'umwe mbere ku murongo wa 13, Samueli wa kabiri 15. Ahazi n'umwe kwa Dawudi ivuga iti, umutima w'abantu b'Isirayeli wakurikiye Abusalomu. Dawudi abwira abasuku biwe bose bari kumwe nawe i Yerusalemu ati, haguruke duhunge ahandi ho nituva imbere ya Abusalomu.
nyaruka tugende kugira ngo ntahave anyaruka ngo adushikire adukwegera akabi mu kumarira igisagara ku bugi bw'inkota. Abasuku b'umwami babwira umwami bati icyo cyose databuja umwami ajya gushima ngaba abasuku bawe baragikora. Umwami arasohoka aragenda, umuryango we wose umwoma amaguru mu nyuma, ariko umwami asiga abagore 10 b'abahabara, kugira ngo basigarane ingoma. Hanyuma umwami arasohoka aragenda, igihugu cyose kimwoma amaguru mu nyuma, bahagarara ku nzu y'impeho. Abasuku biwe bose, abakereti bose n'abapeleti bose baja iruhande yiwe. Abanyagati bose uko bari ingabo zigizwe n'abantu 600 zavuye i Gati zimwoma amaguru mu nyuma zica imbere y'umwami. Umwami abwira Itayi umunyagati ati umwami abwira Itayi umunyagati ati ni kuki nawe ushaka kujyana natwe? Subira inyuma ugumane n'umwami, kuko uri umunyamabanga na kare wavanywe iwawe ugirwa imbohe. Washitse jo none uyu munsi ndakuyerereze hamwe natwe ngo tugende, kandi nanjye nyine nazi iyo ngiye. Subira inyuma utahane na bene wanyu, wamana ubuntu bene ukuri. Itayi yishyura umwami avuga ati ndarahiye umukama muzima nawe databuja umwami muzima. Aho databuja umwami azoba ari, apfa cyangwa akira, niyo n'umusuku wawe azoba ari. Dawudi abwira Itayi ati genda rengana. Itayi umunyagati ararengana hamwe n'ingabo ziwe zose. Dawudi abwira Itayi ati genda rengana. Itayi umunyagati ararengana hamwe n'ingabo ziwe zose n'abana bose bari kumwe nawe. Igihugu cyose kiraturikisha kirarira, abantu bose bariko bararengana. Umwami ajabuka umugezi wa Kideroni, abantu bose nabo bajabukira imbere y'inzira y'amaja mu bugaragu. Sadoki nawe nyene ari kumwe n'abalevi bose bareruye isanduku ry'isezerano ry'Imana barashika, batura iryo sanduku ry'Imana. Abiyatari aguma aduga gushika abantu bose barangije kuva mu gisagara.
Sadoki nawe nyene ari kumwe n'abarevi bose bareruye isanduku ry'isezerano ry'Imana barashika batura iryo sanduku ry'Imana. Abiyatari aguma aduga gushika abantu bose barangije kuva mu gisagara. Umwami aguma aduga. Umwami abwira Sadoki ati subiza iryo sanduku ry'Imana mu gisagara. Umukama niyandabagisha azongarukana yongere kuri nyereka hamwe n'ingoro yaryo. Mva abana badakunda agace gace. Ariko niyavuga ati sindagushaka ndi hano, arazongera icyo abona. Umwami abwira umuherezabikorwa Sadoki ati genda amahoro wisubire mu gisagara hamwe n'umuhungu wawe Ahimahasi na Yonatani mwene Abiyatari, abo bahungu banyu babiri muri kumwe. Raba ngiye kuba ndarindirira mu micamo w'ubugaragwa gushika ndose ijambo rivuye iwanyu rimenyesha inkuru. Sadoki na Abiyatari basubiza isanduku ry'Imana i Yerusalemu baca bagumayo. Dawudi nawe aduga akadugo k'imijeti aduga arira. Yari yipfutse mu mutwe kandi yagenda ibirenge bisa. Abantu bose bari kumwe nawe bari bipfutse mu mutwe mu kuduga baduga barira. Bashikiriza inkuru Dawudi bavuga bati Ahitofeli ari mu bagize umugambi mubi hamwe na Abusalomu. Dawudi avuga ati ndagusabye Mukama upfishe ubusa uyo mugambi wa Ahitofeli. Dawudi ashitse mu bugaragwa ku musozi aho bakubitira inkoro hasi imbere y'Imana, asanganirwa na Hushayeli umwariki yambaye umutamana utabutse kandi umutwe wuzuye inkungugu. Dawudi amubwira ati hamwe twojana wohava umbera umuzigo, ahubwo wosubira mu gisagara ukabwira Abusalomu. Ahubwo wosubira mu gisagara ukabwira Abusalomu uti uzo umusuku wawe mwami, nk'uko nahora ndi umusuku wa so wawe niko n'ubundi umusuku wawe, niko n'ubu ndi umusuku wawe. Aho rero uzoba ungiriye neza, kuko uzoba upfishije ubusa umugambi wa Ahitofeli. None nuzoba uri kumwe n'abaherezabikorwa Sadoki na Abiyatari, ijambo ryose uzokumva mu ngoro y'umwami uzoca urimenyesha. Sadoki na Abiyatari, ijambo ryose uzokumva mu ngoro y'umwami uzoca ubimenyesha abaherezabikorwa Sadoki na Abiyatari. Bari kumwe n'abahungu babo babiri aribo Ahimahasi mwene Sadoki na Yonatani mwene Abiyatari.
abo nibo muzora mutuma kunshikiriza ijambo ryose mwumvishe. Hushayi nawe umugenzi wa Dawudi ashika mu gisagara igihe Abusalomu Dawudi na Tsiba. Dawudi amaze kurenga gato hirya ya gatwe ku musozi, abona Tsiba umukebyi wa Mefibosheti aje kumusanganira afise indogobwe zibiri ziri kindebu ziri mu imikate 200, imisoko 100 y'imizabibu ikabwe, ibyamwe 100 byera muci n'umubindi w'umuvinyo. Umwami abwira Tsiba ati ibyo ubikoresha iki? Tsiba avuga ati indogobwe zizokoreshwa mu ngoro y'umwami, imikate n'ibyamwa byera muci n'ibyo kugaburira abakebyi, umuvinyu uzonyobwa n'abantu bazoba baruhishijwe n'ubugaragu. Murumva, iyo Imana igukunda iri kumwe nawe iguha ibikubesha, wumvirize Tsiba ingene yaje abyikoreye. Umvibuke nawe ineza yari yamugiriye yo gukorerayo Mefibosheti umuhungu yasizwe na Yonatani. Umuvinyu uzonyobwa n'abantu bazoba baruhijwe n'ubugaragu. Umwami avuga ati ariko umuhungu wa shobuja ari hehe? Tsiba abwira umwami ati mbona yasigaye i Yerusalemu, ubwo yibwiye ati uyu munsi umuryango w'Isirayeli uransubiza ingoma ya data. Umwami abwira Tsiba ati rero byo Mefibosheti yari afise byose ni gwawe. Tsiba avuga ati ndakubise inkoro hasi, ese we ndabagiza databuja mwami. Uwo muhungu yamusubije ubutaka bwa se. Umva ikintu kibanyaga ni kutitaho, kutagira umwete wo kurondera Imana. Hari abantu mwatakaje urubyaro, mutakaza ubwiza, mutakaza igikundiro, mwatakaje umugisha munyagwa n'ibyo mwari mufise kuko mutarose umutima wo kuza gushima. Uwo mugabo Tsiba yari umusuku, amaze kuba umusuku yari umusuku wa Mefibosheti uwahoze ari umuhungu wa Yonatani. Dawudi yari yamusubiza ubutaka, amusubiza byose. Avuga ati Tsiba ugende umubere umusuku, umurimire imirima ugirane kuko afise ubumuga, igihe amukwiye i Lodebari kwa Makiri. Sibyo? None ubu yumvise ari mu bugaragwa. Tsiba wa musuku iwe ni we yibwirije agemurira umwami. Aramaje ati umusobuja wari hehe? Avuga ati yibere hariya kuko azi neza ko muzomusubiza ingoma yatanguye kwima ubwa Makiri. Dawudi aramuhurutura neza, arabwira Tsiba ati genda umusubirire. Nimubure gukubita inkoro hasi Imana inyega iburyo igashira ububavu. Dawudi rero na Shimeyi, murumva? Umwami Dawudi ashitse i Bahurimu abona umuntu aje avayo. Shimeyi yari mu gisata cyo muryango wa Sawuli mwene Gera. Mu kuvayo agenda aravumana, yaguma atera amabuye Dawudi n'abasuku bose b'umwami Dawudi, ingabo zose n'intwari zose zo zari iburyo bwiwe n'ibubavu bwiwe. Ngibi byo Shimeyi yavuga mu mivumo yiwe. Hogi genda wa muntu usesa amaraso, yaramweshese yishwe n'Imana Sawuli. Muntu w'imburakimazi
umukama yakuremetse amaraso yose y'umuryango wa Sawuli, wowe wasubiriye ku ngoma. Umukama yashize ubwami mu minwe y'umuhungu wa Abusalomu. None raba uwo yari umuhisi reka kwegurura. None raba uri mu makuba kuko uri umuntu asesa amaraso. Abishayi mwene Seruya abwira umwami ati uwo ni umwishwa wiwe gakaba n'ingabo. Ni kuki iyo mbwa ipfuye ivuma databuja umwami? Ndagusabye undeke ngende, kandi warazi undeke ngende ndamuce umutwe. Umwami avuga ati bidutwaye iki twe namwe gabahungu batseruye? Nyamba ariko aravumana, akaba ari umukama yamubwiye ati nuvume Dawudi. Indi yamubwira ati ni kuki ugira ibyo? Dawudi abwira Abishayi n'abasuku biwe bose ati umuhungu wanje yavuye mu bura bwanjye, ariko arahama ubuzima bwanjye. Hari akantu uwo mu Benyamini, nimumureke avume, kuko Abishayi mwene Seruya aravuga ati ni kuki iyo mbwa ipfuye iriko iravumana? Dawudi abwira Abishayi n'abasuku biwe bose ati umuhungu wanje yavuye mu bura bwanjye, ariko arahama ubuzima bwanjye. Hari akantu uwo mu Benyamini, nimumureke avume, kuko n'umukama yamubwiye. Kumbure umukama azobona ayo ngowe, maze umukama angirire neza mu kibanza cy'umuvumo. Dawudi abandanya inzira ari kumwe n'ingabo ziwe. Shimeyi nawe aja uruhande rw'umusozi, bagenda babangabanganwa. Yagenda aravumana atera n'amabuye abari hambavu yiwe, kandi agenda aratumura umukungugu. Umwami n'abantu bose bari kumwe nawe bashitse barushe cyane, baraheza baruhukira aho. Abusalomu, abantu bose n'ingabo z'Isirayeli binjira i Yerusalemu. Ahitofeli ari kumwe nawe. Hushayi umwariki umugenzi wa Dawudi amaze gushika kwa Abusalomu, abwira Abusalomu ati umwami nahangame. Abusalomu abwira Hushayi ati ubwo ni bwo buntu ugirira umugenzi wawe? Ni kuki utajanye n'umugenzi wawe? Hushayi abwira Abusalomu ati oya, uwo umukama hamwe n'igihugu n'ingabo zose z'Isirayeli batoye niwo nzokwegukira, niwe tuzogumana. Ikindi naco, none ninde wundi nokorera? Si umuhungu wiwe nzokorera? Nk'uko nakoreye so wawe niko nzogukorera nawe.
Abusalomu abwira Ahitofeli ati nimujye inama ku cyo dukwiye gukora. Hanyuma Ahitofeli abwira Abusalomu ati genda winjire babahabara so wawe. Ahitofeli barasukana. Genda winjire babahabara so wawe yasigarana ingoro ijana. Gutyo Isirayeli yose izoca imenya ko wabaye ikivume kuri so, abagushigikiye bose bazoca barema. Bace bashingira ihema Abusalomu aho nyene kw'ibaramiro ryo hejuru. Abusalomu yinjira abahabara ba se wiwe mu maso ya bene Isirayeli bose. Impanuro Ahitofeli yatanga muri iyo minsi zari zimeze nk'izo uwahanuje ijambo ry'Imana. Niko impanuro za Ahitofeli zose zari zimeze, haba kuri Dawudi cyangwa kuri Abusalomu. Ahitofeli abwira Abusalomu ati ndagusabye ntore ingabo zigizwe n'abantu 12,000 inje mpaguruka nkurikirane Dawudi muri iri joro nyene. Nzomukurikira amaze kuruha no gucika inkokora, ndamutera ubwoba, ingabo zose ziri kumwe nawe zizoca zihunga, je nica umwami ari wenyene. Nzoca ndakugarurira igihugu cyose, ninamara kwica uwo muntu umwami ari wenyene. Nzoca ndakugarurira igihugu cyose, ninamara kwica uwo muntu ukurikirana, abantu bose bazoca bahindukira, igihugu cyose giheze cibere mu mahoro. Iryo jambo rirashimisha Abusalomu, rishimisha n'abakurambere b'Isirayeli. Umva, Dawudi abakurambere b'Isirayeli nibo bamwiyimikiye. Dawudi ni intwari ku rugamba rw'igihugu. Ahitofeli we, ba Ahitofeli Imana ibahane, Imana ibavunagure, Imana ibadiye, barasukana. Abusalomu avuga ati amagara rero na Hushayi umwariki kugira ngo twumve icyo abivuga ko nawe. N'umwari kuri politiki ya se Dawudi. Hushayi aja kwa Abusalomu, Abusalomu amubwira ati nguko Ahitofeli yavuze. None tugire icyo yavuze, atari uko vuga wewe. Hushayi abwira Abusalomu ati ubuho impanuro Ahitofeli yatanze sinzizi. Hanyuma Hushayi avuga ati urazi ko so wawe n'ingabo ziwe ari intwari kandi bashangashigwa nk'idubu yataye ikibuguru mu gahinga. So wawe n'umuntu azi kurwana intambara, ntazorarana n'ingabo. Ubu yinyegeje mu kinogo canke ahandi hantu. Nihagira abapfa mu bacu hakiri mu masomirano, uzoba acumva azoryumva, aheza avuga ati hari abatikiye mu ngabo zari kumwe na Abusalomu. Hanyuma n'uwoba yari intwari akagira umutima w'intambwe azoca acika intege, kuko Isirayeli yose irazi ko so wawe akomeye kandi ko ari kumwe n'intwari. Icyo manuye Isirayeli yose Isirayeli yose nije hamwe ikoranira iruhande yawe, guhera i Dani gushika i Berisheba, babe benshi nk'umusenyi wo ku nkombe z'ikiyaga, nawe nyene uzoje ku rugamba. Aho azoba ari hose tuzomusangayo, tumutondeko kurya urume rutonda hasi. Mu ngabo zose ziri kumwe nawe nta n'imwe izosigara. Nihagira igisagara ahungiramwo, Isirayeli yose izoca izana imigozi kuri ico gisagara,
tukiburure nawe arimwo kugeza ku ruzi gushika aho ata n'akabuye na kamwe gushika hata akabuye na kamwe kazosubira kuhaboneka. Abusalomu n'ingabo z'Isirayeli zose bavuga bati impanuro ya Hushayi umwariki ni nziza kurusha impanuro ya Ahitofeli. Nkako umukama yari yategetse gupfisha ubusa impanuro ya Ahitofeli nawe yari nziza kugira ngo umukama akwegera akabi Abusalomu. Hushayi abwira abahereza nkuka Sadoki na Abiyatari ati Ahitofeli yahanuye gutya na gutya Abusalomu n'abakurambere b'Isirayeli, nanje nahanuye gutya na gutya. Ubu rero rungika n'ingoga uja kubimenyesha Dawudi amubwira ati iri joro nturare mu micamo w'ubugaragwa, ahubwo riho ntugende kure, ahandi ho umwami n'ingabo zose ziri kumwe nawe baratikira. Yonatani na Ahimaazi baguma bahagaze iheni Rogeli. Inshoreke niyo nabo inshoreke niyo yaza iraja kubamenyesha inkuru, nabo bakaja kuyishikiriza umwami Dawudi kuko batashobora kwiyerekana mu kwinjira mu gisagara. Umusore umwe arababona acaja kubimenyesha Abusalomu, ariko uko ari babiri Yonatani na Ahimaazi bagenda barihuta bitera mu nzu y'umuntu Ibahurimu, akaba yarafise iriba mu rugo, baca baryururukiramwo. Umugore afata ihema ararisanza hejuru y'iryo riba, aca aryanikirako intete ku buryo atawabica n'ikanda. Abasuku ba Abusalomu binjira mu nzu kwa wa mugore bavuga bati Ahimaazi na Yonatani bari hehe? Uwo mugore ababwira ati bajabutse uruzi barondera baragenda bimenyesha umwami Dawudi. Babwira Dawudi bati haguruka ujabuke ku ruzi n'ingoga, kuko Ahitofeli yakugiriye umugambi mubi. Dawudi arahaguruka we n'ingabo zose zari kumwe nawe bajabuka uruzi Yorodani. Bwakeye mu gitondo atanumwe asigaye atarajabuka uruzi Yorodani. Ahitofeli abonye impanuro ziwe zitakurikije, ategura indogobwe yiwe, arahaguruka ataha imuhira iwe mu gisagara ciwe, atunganya iby'umuryango wiwe, aca arimanika arapfa. Bamuhamba mu bwase wiwe. Ibyo mukora byose mugwanire ukuri. Ahitofeli cyamutumye yimanika, urumva neza yuko ari igihe tubyara tukibyarira akajiri, ariko kugera mu ntege nke zacu birica. Mugabo nkunda Imana iminsi yose yatsinda ukuri. Ahitofeli nimba yimanitse urasakuza ngo uzogere kuki? Ahitofeli nimba yimanitse urashereka kugira ngo uzogere kuki? Ahitofeli nimba yimanitse uricwa n'ibyo utaragerako uzogere kuki? Rondera umukama we bishoboka ko umurondera akiri hafi, aguha umugisha, aguha umugwiza, aguha umunezero, akurinde kuba mwarahizagiwe. Tuzosubira tubona regere Dawudi yaguye agwana agatsinda.
ariko mwumve ko abana twabyaye bashobora kuduhindukira inyamaswa. Imana ibishimire, mwarahetse bwiza.